gukunda igihugu iyo hageze ibihe by'amatora urasanga abanwanyi b'imigambwe baririmba indirimbo zitoza iyindi migambwe ndetse bakoresha itameze neza. Abandi naho ikindi gikunda kubibonekeza nuko iyo hageze amatora bakamenyesha uko amatora yagenze uzusanga batemera ivyavuye mu matora abarushijwe. Mbega kugira ngo iyo ngendo ihagarare ubona ho ko gwiki mu nyigisho mwagiye gutanga murizeye neza ko ivyo bitazosura kuba? Kwigisha murazi yuko ari guhoza ko hanyuma kuvyerekeye abo batyoza abandi haba mu ndirimbo canke mu mvugo mwumvise yuko ari ingendo dukwiye kuvavanura kuko ntibihesha iteka abari nkorabigira bari nkoraririmba izo ndirimbo zityoza abandi eka nabo nyene kuko murazi yuko mu ndero w'ikirundi ukubahana vyamye ari ibintu dushira imbere urufasoni mu nyisho zatanzwe mu nyifato y'umwene gihugu mu gihe c'amatora eka twagarukiye ku migenzo myinshi myiza y'amiranga barundi niyo rero twohimiriza ko dushimikira ko na cane cane iyo mvugo ibabaza kubera kuko mwarumvise yuko n'imvugo ibabaza ari kigwanisho nk'ibindi mwarabonye nko mu mwaka wa 2015 harabakoresheje imvugo ibabaza biratuma abantu benshi bahunga kandi bahunga kubera akarimi. Ivyo rero twifuza rero yuko muri n'amatora bitubandanya kubijanye n'abantu batemera ivyavuye mu matora navyo nyene ntibijanye n'ingendo y'umurundi yubaha ko murazi yuko bakunda kuvuga ngo abantu bemere gushira aho intahe yashize. Naco gituma habaye ikiganiro cerekeye ugucungera amatora. Twosaba rero abo bose babibaza yuko ibintu bizogenda neza ko bagenda bagasaba uruhusha mugwi wigenga ujeje gucungira amatora kugira boze kwigire ku rubuga barabe kugenda ibintu birimo biragenda haba ku munsi w'itora eka no kuri uwo munsi w'itora hageze no guharura bazobe ariho bari kugira ngo ikinyoma kizokubitirwe habona ivyo nyico bitanga. Nibihe bihano bitegekanijwe ku bazorera kuri ayo mategeko? Harategekanijwe ibihano nk'ivyo gutanga amande hakabamwo n'ivyo gufungwa mbere na cane cane be n'ivyerekeye akazi hari ukuntu ibihano bitegekanijwe mu bwirizwa rigenga amatora.